tubandanye abandi. Ego, haleluya. Amen. Mana ishimwe. Ego, turabara Amen. twamaze kuhashika, turakwiye ibintu bimeze neza, turi kumwe na Vianney, turi kumwe na Bami, ndetse n'abandi n'abashitsi bashasha, turi kumwe n'abapilote, n'abitwa ba Stefi, ndetse turi kumwe n'umushitsi mushasha twagomba mbere ko aca baramutsa nawe nyene kugira ngo munamumenye. Karibu karibu. Ego, reka tumubahe. Amen, amen. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Bimwe heza gigwe. Karibu karibu. Murakoze. Nabamara maso. Yesu nabahezagira. Amen. Amen, amen. Imana yakore. Amen. Nitwari bwaheze. Ego. Twaronse n'umushyitsi w'umufaransa. Turazi ko namwebwe indimi ari sawa, reka baramutse. Ok. Bonjour. Bonjour. Nous sommes très fiers de vous avoir parmi nous. Pareil à moi aussi. Okay. Vous êtes dans le... Pardon? Enchanté. Oui. Merci. Tu viens de Guinée ou de Côte d'Ivoire? Je suis entre les deux parce que ma mère est ivoirienne et mon père est guinéen. Ah, enchanté. Merci. Nous sommes très heureux, nous sommes très, très flattés de vous avoir parmi nous. Nous allons avoir votre part ici. Hein? Ça me fera du bien. Okay. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui peut traduire spontanément, c'est aussi possible. Hein? Juste au Barthélemy, quelqu'un va le faire. Ego, nangorane Et puis à la prochaine. Il va s'arranger en tout. Ok, d'accord. Ok. Karibu, karibu. Hein? Ego. Nta kibazo. Murakoze cyane rero muri Monkeni, murumva yuko twamaze kuhashika 5 kuri 5. Muduge ku ijambo. Imana ibahezagire. Amen. En tout cas, ça, c'est une surprise, une bonne surprise. Nous sommes heureux que notre famille s'agrandisse et puis surtout que à ceux qui participent à ce que Dieu nous a promis, qu'ils soient nombreux, c'est ça. Ouais. La parole de Dieu nous dit que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Et s'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. Il faut lui chercher ce passage. Hein? Ni Jean 14, 1, 3. Oui, oui. 1 jusqu'à 3. Mu nzu kwa data rero hari ibibanza byinshi, ngo iyo bitariho Yesu aba yarabitubwiye, imbere yo kugenda rero yarabitumenyesheje, arabitubwira. Rero ntimugire ngo ibibanza bizoba bikeye, hano twaza turazana benshi. Indwara n'abarundi turayirwaye, umuntu akaronka akantu akavuga ati ninabwira abarundi yo nzoba ndabyishe. Wapi ntigikora. N'ubu kubihenduka tuzobihemberwa tubihere bigizigo. Karibu nawe turamutse muri uno munsi, aduhezagire umubyeyi wacu. Baramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Murakomeye. Turashima Imana. Natwe turakomeye hano harashushe gose. Ni igitangaza. Harashushe cyane na nuko niko byese. Ego. Reka tumanuke turabe divine. Yesu nashimwe cyane. Amena. Konegisiyo yangoye gatoya.
nayumvise mumvuza izina ego kandi Alfred, baramukije mwese mu izina rya Yesu. amen. Wewe ni Blaise, kome. Twavuze ngo turamukanye mbere yuko dutangura igikorwa. Okay, Yesu nashimwe cyane. Amen. Mwese ndabaramukije mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Ata duherereye n'amahoro tumeze neza ego Yesu nabahezagire. Amen. Amen. Okay. Ego. Okay, karibu. Tuje mu izina rya Yesu. Amen. Natwe aho duhereye n'amahoro. Naye numvise mumvuze ca mbanza kureka guca mu ijambo ubonye. Muhezagirwe. Amen. Ni divine. Yesu aguhezagire. Hanyuma ukurikira Isidore. Yesu nashimwe. Amen. Nanjye nashaka ndabaramutse mu izina rya Yesu. Karibu, karibu. Ko murakoze. Yesu abahezagire. Uramaje hega Isidore? Ndi Hanova mu ville bita Wolfsburg. Wolfsburg. Hanyuma ego karibu, karibu. Hanyuma ego hanyuma amina. Alexis Hanois na Chantal. Alex turamutse. Ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nanje nitwa Ndayizeye Alexis nkaba ndi ahitwa Noise. Yesu Kristo nabahezagire. Hanyuma Jean-Luc Oiskirchen. Yesu nashimwe. Amina. Anje ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Hama mperereye turamahoro turashima Imana. Yesu nashimwe. Yego. Turanezerewe ko dushitse kuri uno munsi. No munsi n'itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu. Sinzi abantu bamagiraza ibyo bibuka byinshi, avuga ko harimo n'abafise abavutse muri uyu munsi cyangwa abavutse muri iyi minsi tutariko turaterana. Yesu rero abahezagire, abongereye indi myaka myinshi yo kuramba no kumukorera mu kuri no mu kugororoka. Karibu rero duhimbaze Imana mu kuyiririmbira. Ego ufise akaririmbo akikore ko natwe tuteze amatwi kugira ngo ya matwi ntagire ingorane. Utariko araririmba canke igihugu kitariko iraririmba ayitega amatwi kandi iririmbe n'imikoro y'ubwa. Yesu abahezagire. Reka mbe ndaririmba ururirimbo rwa na gatatu. Yesu ndacibuka umunsi mwiza nakwemereye ko ni wewe Mana sivyo ndetse umusenga bituma uranezerwa
Karibu beneData, ndabona ari baje bamarira muri beneData hamwe na mama Veronique nawe nyene ari babaye ikaze hano. Hariho n'abandi baje nashoboye kubatora amazina bose ariko karibu muturamutse abo muri mention gatwaga bakora kwa Ray. sabwe Narimbwiye aba bashitse ngaha ubu bashasha baturamutse hanyuma nabihurirane namwe mwiteguye ndibaza ko muzaba mugeze. ego ndabaramukije mwese amahoro y'Imana bane namwe. nje ntevye gatoya ntivyari vyamfatiye
nta kibazo iwanyu ni mu muhinga mukuze ngira ngo ni saa kumi. ubu turi saa kumi yuzuye. Okay. Ariko hanyuma ubundi asigaye okay. Ata wundi yavuze reka tubandanye tuhe ijambo canke antene abantu bari monjeni. Murakoze. Turabire hamwe indirimbo ya 87. Sinzi ko mutwumva. Yego turakumva. Turabumva mugabo muguye telefone ari zibiri, mwikonetse kuri telefone zibiri muri kumwe bica bicwangarara. Sawa. Ego twadekonegise hari mu mwanya wuko twagomba kugira ngo twumvikane neza amajwi twako tuyumva fresh. Abiri. Mbega ntugomba gutugwa ibyaha, hari inkomezi mu maraso, ntugomba kandi kunesha umubi, ayo maraso arakiza. Hari inkomezi zitangaje mu maraso ya Yesu, hari inkomezi zitangaje mu maraso y'umukiza. Mbega ntiwamyura n'amanyama, hari inkomezi mu maraso, azoguhindura umugwaneza, ayo maraso arakiza. Hari inkomezi zitangaje mu maraso ya Yesu, hari inkomezi zitangaje mu maraso y'umukiza. Mbega ntugomba kwera derere, hari inkomezi mu maraso, niyo gusa yozicoga ibyaha, ayo maraso arakiza. Hari inkomezi zitangaje mu maraso ya Yesu, hari inkomezi zitangaje mu maraso y'umukiza. Mbega ntugomba kumuyoboka, hari inkomezi mu maraso, ugomba guhora umuhimbaye, ayo maraso arakiza. Hari inkomezi
y'umukiza. 351 kabiri. Ngo mwese abanyotewe mu mitima, abiganiwe n'abiganyira, ngwino kw'isoko muhazwe na Yesu, ibyo mwifuza nimubyakire. Unyotewe nzomusuka kw'amazi n'imigezi ize kw'isi yumye, nyugururira ndabaha umugisha, undondera wese arambona. Nyenyesiwe nturambiwe n'ingoyi, nturuhijwe n'iby'isi bihenda, ntunyotere umugisha w'Imana, umva isezerano ririho. Unyotewe nzomusuka kw'amazi n'imigezi ize kw'isi yumye, nyugururira ndabaha umugisha, undondera wese arambona. Muntu w'Imana niwuzure mpwemu, ntaco guhaza atari ibya Yesu, bikuzura ubugingo umwete wiwe. Yesu niwe yabisezeranye. Unyotewe nzomusuka kw'amazi n'imigezi ize kw'isi yumye, nyugururira ndabaha umugisha, undondera wese arambona. Unyotewe nzomusuka kw'amazi n'imigezi ize kw'isi yumye, nyugururira ndabaha umugisha, undondera wese arambona. Yesu abahezagire. Ururimbo ndarubona narurenze amaso ko ntago narinzi. Murakoze cyane kuduhezagiza ayo majambo meza. Yesu abahezagire. Yego kugira ngo dufise kumviza akaririmbo kamwe, kandi niba ari umuntu umwe agomba kukaririmba navyo nyene birashoboka. Hanyuma duce tubandanya muri porogaramu. Yesu ni wewe naronkeyemo amahoro mu mutima, nahora ndayarondera ndi, ariko n'ahandi hariho. Ntawundi atari Yesu yomvuma, ntaringize no kwemera, ubugingo n'umunezero bibonekera muri we.
bibonekera muri we nagejeje kunywa ku migezi y'umunezero w'isi irakama ndihebura rwose nzigirije ndarira cane ntawundi atari Yesu yombumba narindi sinana kwemera nuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we sinarizwa nuko nagufise gushitsa umpumuriye unkoze ku maso ndakwihweza mubonye bizwa n'ibyishimo ntawundi atari Yesu yokumva nari sinana kwemera kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri ntawundi atari Yesu yokumva nari sinana kwemera kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we murakoze murakoze cyane Yesu abahezagire namwe turagushimiye amen ijambo ryawe riratubwira ngo abana usanga bari mu izina ryawe wowe hagati yabo none rero gaburira ingamba imana uzi tuganirize hagati yacu turasabye imana ngo wese yashyize hano ntihagire itakora ariko bose bagire bahezagiwe mana yo mu ijuru n'abatashitse ngaha wumve inkuru nziza y'ubwiza ngaha kandi dutega amatwi yose tuje uko turi twese tuzanye n'imitwaro yacu kandi tuje dusaba abari ibyaha byacu abatwara tutegenge mana yo mu ijuru ngo usubire turamure ntacyo twari dukwiye ariko wowe turashoboye cyo bituma yose imbere yawe kuri uyu munsi kandi uyu munsi mwiza kuko warawuteganiye hariho abanyuranye n'uyu munsi ariko twebwe twawuhawe dushima n'icyubahiro byawe nawe ukwezi rero ahantu ndabahaye karibu turafise na mwenedata odeta hano nawe yahashitse Yesu aguhezagire ko uranezewe no kuba rero turi hano ni umunsi mwiza nk'uko twabivuze nababwiye kare nti Imana iracakora ibitangaza Imana irakora ibitangaza sinzi ko mu kanya gato mu gatondo nabarungikiye igice kimwe cyo mu byakozwe n'intumwa muri Yohana 14 ndabarambya n'akanya gatoya dusome Pawulo akiza ikirema irustira ni muri Yohana 14 kuva ku gice cy'umunani gushika kuva kwa nuko umunani kwa nuko icumi irustira hari umugabo aremaye ibirenge uhereye hariya mugukiriye mu nda ya nyina nawe yari yarigeze gutambuka uwo yumva Pawulo avuga nawe amuhanze amaso abona ko afite ukwizera ko gukizwa aravuga n'ijwi rirenga ati hagarara n'ibirenge byawe weme arabaduka
aratambuka. Amen. Pawulo yarategetse ati hagarara weme, kandi na wundi arahaguruka aca aratambuka. None yari yarigeze atambuka. No munsi mfise akanyamuneza ko nagiye kuraba mu bitaro. Uwo muntu yaraje ngo ndamusengere ejo bundi. Ivyo diagnostique ivyo muganga yari yamupimye byari ibintu biteye ubwoba. Byari ibintu umuntu ashobora kubaza ati none ko warapfuye. Ibyo mwita tumeur ni kanseri. Yego. Hanyuma bukeye yagiye kwa muganga. Umuganga yamuvuye yavuze ati n'umuhanga rwose. Hanyuma yarabikuyeyo iyo timere yanyeretse ngo yangana gutya. Ego afite utuboko dutoya mugabo yanyeretse ngo iyo timere yangana gutya. Bamubaza aha mu mutwe, hose umenga ni imashini zimwe zo ku mapantaro. Kuko haracariko amagrafeze bamushizeko. Ariko hariho n'ubwenge buratembera neza. Imana rero iracakora ibitangaza, yamukoreye igitangaza, ubu ariho kandi hari icizere rwose ko agiye no kuzova mu bitaro vuba. Imana irakora ibitangaza. Ego. None rero nashimye Imana kubona yaramutabaye. Hanyuma hariho n'ikindi kintu sinzi ngene umuntu yokivuga, ariko naco nyene reka ndakibabwire. Uwo muntu ariko arambwira ngo uwo muntu n'umuhanga cane, amuvuga rwose amutaka. Nariko nibaza nti nuwa, ariko n'umuntu afise amamuko iwacu. Birashoboka rero. Ego. Nuko rero Yesu abahezagire. Nuko rero reka twakire umukozi w'Imana, kandi twongeye kumushimira yaturungikiye bwa butumwa yamarunga ku munsi wa gatanu twasejejwe. Barabwakiriye neza. Kandi nagomba nsabe canke ndababwira abatarashoboye kuronka akanya ko kugenda kuraba YouTube zibiri ziherutse. Twashizeho ibyo twize mu itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu. Ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibahezagire cyane, bagirire neza. Ijambo tugomba kwiga ni ijambo rihambaye cyane rijanye n'iryo wari kuravuga nyene. Pawulo yarategetse ati haguruka, hanyuma Imana iramukiza. Iryo jambo ryo gusenga niryo tugomba kuyaga, niryo tugomba kuganira cyane, kuko gusenga benshi barasenga ariko ntibumvigwa. Benshi barasenga mbere bishobotse kugira ivyo turiko turiga ufite agapapuro cyangwa agakaramu yose aravyandika. Igituma vyandika ni kubera yuko aho muri mutangure kubishira mu ngiro. Musenge aho muri groupe y'abantu batandatu canke ndwi, musenge. Kuki dusenga mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Kuki dusenga? Dusome Abanyefeso igice ca 6 umurongo wa 18 gushika ku murongo wa 19. Igice ca 6 umurongo wa 18 ni gushika ku 19. Tubanze turabe igituma dutegerezwa gusenga. Igituma dutegerezwa gusenga twebwe ba Kristo. Hanyuma tuje turaba ingene dutegerezwa gusenga kugira amasengesho yacu agira ubushobozi. Abanyefeso 6 umurongo wa 18 gushika kuri 19 dasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.
musengere muri mpwemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ibyo mubibere maso mukomeje rwose musengera abera bose, kandi nanjye nyine munsengere kugira ngo mpabwe insiguro uko mvuga kose, menyekanishe ishize amanga ibanga ry'ubutumwa bwiza, kuko ndi intumwa yabwo ibohesheje umunyororo, sigura ibyabwo nshize amanga nk'uko bimbereye kuvuga. Yesu ashimwe cyane. Aho ni ugusengera igihugu, aho turi ni ugusengera ishengero, ni ugusengera n'abakozi b'Imana. Rero muhora mwibuka gusengera ishengero n'abakozi b'Imana. Ngira murabyibuka, ndazi ndabona murakiributse. Ubu rero gusenga ni ikintu gihambaye cyane. Ubu rero tugomba kwiga gusenga mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Benshi barasenga ariko ntibumvirwa, kandi ntibishika mu ijuru, ntibishikira ku Mana Data wa twese wo mu ijuru. Eka na Yesu ntibimushikiye. None biva kuki? Bigenda gute kugira ngo umuntu asenge yumvirwe? Kuko aho uri hose utegerezwa, kuko umuntu yama aca mu ngorane zitandukanye, hari iziwe, hari iz'umuryango, hari iz'igihugu, hari ibyo yiga, hari ibyo akora, hari ibyo yirirwamo, byose uri umukristo ukenera amasengesho. Mugabo rero gusenga si uguca wibuka mu cuma ngo mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ngo bice bigira. Oya, hariho uburyo bwo kumenya gusenga kugira Imana ikumvire, kandi ibyo byose byanditse muri Bibiliya. Ni ukuvuga jewe ngitangura gusenga ubwa mbere, twari dufise serire de priere muhira. Uraba ahantu witwa Kwijabi Bujumbura, hariho umukozi w'Imana w'umunyarwanda yitwa Brice agakunda kuza. Twarashobora guhura turi abantu bacika 15, bashomeye chaque vendredi. Hanyuma chaque vendredi tugasenga, jumego hari jeudi, Veronica aranyibukije. Hanyuma tugasenga jeudi. Hanyuma iminsi yose aje uwo mukozi w'Imana yavuye mu Rwanda, kenshi akaza kudufasha gusenga. Hanyuma tukaba tumuha imitwaro myinshi ngo dusengera iki. Twari dufise umwana ari hanze, hanyuma turamubwira tuti yari yagiye akiri muto, yari afise 17 ans. Hanyuma tuti umwana yarafise ingorane mudusengera. Hanyuma acagira ngo ko mubaye benshi zamuzana udupapuro. Hanyuma utwo dupapuro ngira twamuhaye udupapuro dushika 30 cyangwa 40. Hanyuma umuntu wese atanga umutwaro wiwe ati ngo mpava nadusengera ndi muhira. Hanyuma rero nyakuntunga nyamukozi w'Imana aje atubwira ati naho ngiye rero ndabatwariye imitwaro ngiye kuyisengera, namwe nimumenyere kwisengera, mumenyere kuza muri isengera, kubera jewe banja gusengera umugore wanje n'abana banje, wenda kubashikira ntevye, kandi n'abana bashikira nshako mbipa niruka. Menyera mwisengera. Ico gica kirinjira. Byabe ni nuko. Nukwisengera. Icya kabiri naho ncadagenda handi hari mu gikorane cy'abakozi b'Imana b'abanyamurenge, baca baraza bati nimumenyere kwisengera, nimumenyere kwisengera, kuko Imana dusenga niri muri Kongo, niri mu cyane mu Rwanda, iri ngaha mu Burundi, bisanga mu Burundi. Ico naco nyene kija mu mutima. Ahandi naho hariho mu mama akamazarasengera kenshi. Hanyuma ansengera akacagira ati mugabo nawe rero isengere kandi wisonzeshe kabiri gatatu. Imana rero itangura kunyigisha gusenga gutyo, kuko nta muntu yoza araterereza amasengesho umwanya wose, arasegereza amasengesho umwanya wose. Gusenga ni byiza, guhana umutwaro ni byiza, ku mugabo nawe usenga
ni umukozi w'Imana n'uyu Pawulo yaravuze ati kandi nanje nyine mu nsengero kugira ngo mpabwe isiguro ko mvuga kose menyekanishe shize amanga ibanga ry'ubutumwa bwiza. Biraryoshe kumva umuntu agusengera nawe ukamusengera. Hariho umuntu yigeze kubwira uwundi yaramugenzi wiwe ngo mbega hewe ndakubwira ikintu kiye kuko numva ndagukumbuye cyane rwose, numva ndengewe, numva ndagukumbuye kandi naguheruka vuba, ngo ndagukumbuye cyane bigenze gute, ngo ndakeneye kukubona no kuvugana, ngo uzi n'amakuru, ngo nariko ndagusengera. Urumva gusenga ni ikintu cy'ingirakamaro cyane. Aha rero duhasenga nde? Amasengesho yumvikana ku Mana ninde? Uwo muntu ameze gute? Ubusenze gute? Biba byagenze gute? Bamwe ko basenga bakumvirwa, abandi basenga ntibumvirwa, abandi bigateba, biba byagenze gute? Ico rero nico tugomba kwiga. Uve ngaho uri mushasha ugenda usenga Imana ivyumva. Nasaba pasteur adusomere muri Yohana nyene nk'uko yemeye Soma igice ca 14 umurongo wa 13 gushika kuri 14. Jean 14:13 à 14. Aho haravuga amagambo kandi icyo muzosaba cyose mu izina ryanje nzogikora kugira ngo se ashimagizwe mu Mwana. Nimwagira icyo musaba mu izina ryanjye nzogikora. Imana iguhezagire. Kandi icyo muzosaba cyose mu izina ryanje nzogikora kugira ngo se ashimagizwe mu Mwana. Nimwagira icyo musaba mu izina ryanje nzogikora. Okay, uwo ni David. Ninde yavuze ivyo? Ubu ni Yesu ubwiwe nyene. Okay, yabibwiye bande? Intumwa ziwe. Très bien, pasteur. Ni ukuvuga rero ni Yesu yabivuze ivyo ayo majambo. Yabibwiye nde? Yabibwiye intumwa ziwe. Natwe rero muko utumvika amasengesho yacu yumvikana ku Mana, irifo yuko tuba intumwa ziwe. Intumwa ziwe. Mu kuba intumwa ziwe, mu kuba intumwa ya Yesu ni iki? Ni ukuvuga kuba disciple de Jésus Christ de Nazareth. Ni ukuvuga kuba disciple no kuvuga iki? Gukwirikira Yesu. Gukwirikira Yesu ni ukuvuga iki? Ni ukumukwirikira mu vyiwe vyose. Ni ukuvuga le changement radical, ugaca kwirikira Yesu ukamukwirikira mpaka. Tusubire gucura kubita ntaba Yesu ntabandaye nawe ngo kwita korose. Oya, ni kumukwirikira. Donc niyo condition sine kwa utegezwa gukwirikira Yesu. Nico gite aure nico ni kintu cyambere tegezwa kuba intumwa yiwe. Kuko ndi yabibwiye abantu bose, yabibwiye intumwa ziwe. Utegezwa gukwirikira Yesu no kuvuga ubwa mbere utegezwa kwihana, ugaheba ibyaha, ugakwirikiza ivyagezwe vyiwe, ugakwirikiza iminsi yose ivyagezwe vyiwe. Gukurikira Yesu ni ikintu gihambaye cyane, ikintu c'ingirakamaro. Subire usome pasteur Yohana igice c'15 umurongo w'indwi. Yohana igice c'15 umurongo w'indwi havuga amajambo ngo nimwaguma muri jewe amajambo yanjye akaguma muri mwebwe musabe ico mugomba cyose izobabera kuno. Imana iguhezagire cyane. Nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe musabe ico mugomba cyose kizobabera kuno. Kare nababwiye ndi tugomba kwiga ingene ivyo dusaba Imana ivyishura. Inyishu ni kuguma muri Yesu, ni kuvuga kuba connected na Yesu, ukagenda nk'uko Yesu ashaka, ukavuga nk'uko Yesu avuga, ukiyumvira nk'uko Yesu yiyumviye. Uri kuriyumvira ukiyumvira uti mbega ukundi ko ndiyumvira na Yesu yo kwiyumvira gutya, ukumvuga na Yesu irangaje nkoresha niko Yesu avuga. Ibi nsoma mu telefone na Yesu yosoma nk'ibi. Ibi ndaba
ibi mvuga, ibi nsoma ndi jenyene mu cumba, ibi nigira jenyene mu cumba, na Yesu nuko nyene. Nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe, mugabo byese uba warakurikiye Yesu. Hanyuma umaze kumera gutyo, ukagenda muri Yesu, akaguma muri wewe, ico usosaba cose kizoba kuno. Ni ukuvuga Yesu mubaye mwanywanye kabisa kabisa. Mbega muri mwebwe hariho umuntu yoba arasinzira, agiye mu gusinzira, ategerezwa gusinzira ariko arumviriza akaradiyo, harabo bihora bishikira canke bariho canke agahora asoma ariko arasoma igitabo, agasinzira ariko asoma igitabo. Harabahora babigira, sinzi uko bakibigira. Murabigira. Ubu rero nagomba kubigisha iyindi, mugomba mugira neza, mugabo ngomba kubigisha iyindi strategy mukoresha. Muzohore muryama musinzira muriko murasenga, musinziye muriko murayaga n'Imana. Urashobora gusinzira ugira uryame nka 10 minutes canke 15 minutes, mugabo uzohore ugira exercice yo kuryama uriko urasenga. Haye musinzire uriko urasenga. Ivyo mpora ndabigira. Iyo ndabigize hari ikintu gihora kintwenza. Ngubu ndyamye ndiko ndasenga, nikanguye nsanga ndiko ndasenga. Kandi uryama neza cyane. Kurya ushobora gusenga, kuryama uri kumviriza umuzika. Ugashobora gusenga uri kurasoma ntuzi igitabo, hanyuma ukakiryama ugasinzira agatebo kakagutwara. Biraryoshe gusinzira uri kurasenga uyaga n'Imana. Ni ukuvuga utiyaga n'Imana, urashobora gusinzira uri kuriyumvira ivy'Imana yagukoreye. Rega gusenga ntibigoye, wumvira ivy'Imana yagukoreye, ingene yagukoreye, ivyo yagukoreye ikiri mutoyi, ugasenga na hose. Kuko urashobora gusenga uvuga, urashobora gusenga uhoze, urashobora gusenga mu bwongoshwi, urashobora gusenga uvuge cane, urashobora gusenga uririmba. Ivyo vyose ni ukuvuga rero ndiko ndabigisha. Aho ni ukuvuga kuba wanywanye na Yesu Kristo kabisa, nimwaguma muri jewe amajambo yanje, amajambo tubigisha, amajambo musoma, amajambo yanje akaguma muri mwebwe. Mumaze kumera gutyo, musabe ico mugomba cose kizobabera kuno, kizobabera kuno. Mugabo kuko nababwira fwapase, iyo muriko murasaba Imana, Imana yose nta na rimwe ivuga no. Uti wapi urabesha, simbesha. Uti gute? Iminsi yose ivuga oui, mugabo ivuga oui tout de suite ndakiguha, canke oui pas tout de suite nzokiguha l'année prochaine, canke mu mwaka uza, canke oui mais j'ai quelque chose de mieux que ça. Ndafise ikintu ciza gisumba ico ugomba gusaba. Urashobora gusaba, tuvuge nk'ahantu tuvuga ari 4000 € akazi, hanyuma Imana igacigira iti oya j'ai quelque chose de mieux que ça, ndaguhaye 2000 $, 2000 €. Tiya 4000 yinyimiye, kubera iyo 4000 hari naho yobona kuca ubwara, kuca umuvako, igacigira iti wogira ivyo, woca ukinisha agakomokomo, ugacuva kuri Yesu, kubera ndagukunda cyane ngomba uzoja mu ijuru. Reka utangure kuri 1000 €, reka uciye mu bukene, reka ubanze ishomere, reka ubanze ugire iki ucayire. Donc byose Imana igukunda cyane, mu Gifaransa bavuga qui aime bien châtie bien. No kuvuga Imana igukunda cyane, iragucisha mu bintu kugira ngo ikugire mushaje. Urumva rero nimwaguma muri jewe, igihambaye no kuguma muri Yesu Kristo. Nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cose kizobabera kuno. Kubera iki? Muri ivyo Data arashimagizwa nimwama cane kandi mukaba abigishwa banje. Data azoshimagizwa nitwama cane, ni ukuvuga vya vyamwa vyamwe mu yera. Kugira urukundo, ça fait partie y'ukuguma muri Yesu Kristo, y'ukuba ijambo, kugira urukundo, kugira amahoro, kugira umunezero, kugira kwihangana mu bikugoye, kwihangana mu bikugoye, n'ukwirinda ibyaha. Aho no kuvuga uzoba muri Yesu. Hanyuma kandi
mukongera mukaba abigishwa biwe, les disciples de Jésus Christ, ukaba ababa intumwa za Yesu, ugakurikira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ikindi nagusaba pastor, soma muri Yohana igice cya 15, ejo ntiryumvikanye mugabo naco ni jewe, Yohana igice cya 15:5, ni jewe muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri jewe, uguma muri jewe, naje nkaguma muri we, uwo niwe yama cane, kuko ataco mubasha gukora mutamfise. Aho rero ni ukuvuga uzoba wayiwayenera Yesu Kristo, ico uzosaba cose kizobaco. Niwe muzabibu, natwe turi amashami. Nitwaguma muri we, kuguma muri Yesu ni ukuvuga mukamatana cane gose, nanje nkaguma muri we, uwo niwe yama cane, kuko ataco mubasha gukora mutamfise. Ataco mutubasha gukora tutamufise. Aho ni ukuvuga yuko tuzoba ko turakorana na Yesu, ico tuzosaba cose kizobaco. Hanyuma ikindi gikurikira, dutegerezwa kugira ubumwe bwo muri mbwemu. Utubumwe bwo muri mbwemu gute? Soma igice ca 15 nyene, aho nyene turi, kuva ku murongo wa 4 gushika ku 7. Kuva ku murongo wa 4 gushika ku 7 avuga ngo ni mugume muri jewe nanjye mwebwe, nuko ishami ritabasha kwama ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha mutagumye muri jewe. Ni jewe muzabibu kumara amashami, uguma muri jewe nanjye nkaguma muri we, uwo niwe yama cane, kuko ataco mubasha gukora mutamfise. Umuntu Imana ibahezagire, ni mugume Imana ibahezagire, ni mugume muri jewe nanje gume muri mwebwe, nk'uko ishami ritabasha kwama ubwaryo ritaguma mu muzabibu, niko namwe mutabibasha mutagumye muri jewe. Ni jewe muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri jewe nanje nkaguma muri we, uwo niwe yama cane, kuko ataco mubasha gukora mutafise. Umuntu nataguma muri jewe atabwa nk'uko ishami ritererwa inyuma y'uruzabibu. Urumva n'amakonsekansi y'uko utaguma muri Yesu. Umuntu nataguma muri jewe, muri Yesu, atabwa nk'uko ishami ritererwa inyuma y'uruzabibu, akuma. Utaguma muri Yesu uruma pe, ngubwo gusya, maze bakayatororokanya, bakaterera mu muriro agasha. Nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba kizobabera kuno. Uwo majambo rero aho ndiko turiga, kugira ngo usenge Imana ikumvire. Murazi ingorane zamaho, sinavuga yuko muri mu ngorane, ingorane zamaho. Ingorane zamaho, kera nkiri mutoyi, kiri jeune, tukirondera umwana mutoyi, nagira nti mbe basha nzoronka umwana mutoyi mbone mu bebe yavuye kwa Veronica na Jeremy, ndamubone. Hanyuma turamubona, ndanezerwa cyane. Hanyuma ndasubira, mbe basha azomera amenyo. Aramera amenyo, ndanezerwa cyane. Mbega yemwe nk'Imana yompa uyu mwana agatambuka, none noshimira Imana aratambuka, none ubu ngeze mu buzukuru. Ubu rero ngeze mu buzukuru, ngira mbe uyu muzukuru azomera amenyo. Pour vous dire yuko umuntu aguma asenga biguma biza gushika Yesu Kristo aje kumutora. Donc tugumizako, nico gituma rero navuze ni mwebwe peut-être abavuze bati duble yumvako je vraiment noshimira Imana. Azowishimira ko ayi muco usaba akazi, ayi muco usaba yuko mukenzi wawaza cyangwa umugabo wawaza, cyangwa ugomba kugira mariage, bw'umusaba ayi musabe wa muduga wa Novo wo muri Anova yavuga yabonye aho bakorera imiduga. Hari mu bintu hanyuma mugabo ntimuzokwibagire gusaba iherezo ryiza.
urumva rero ibyo byose ni Imana iguma ikora ibitangaza. Tubandanye rero dusome muri Yohana igice cya 13, kandi ushobora gukunda Imana kugira amasengesho yawe yemerwe n'Imana. Tushobora gukunda Imana wanka beneData, dutegerezwa kugira urukundo. C'est très important. Ufise urwango, ufise umuntu ufitiye inzigo, yemwe naho uzogenda gusenga ntugire ngo bizopasa. Soma muri Yohana igice cya 13 umurongo wa 34. Jean 13:34. Navuga ngo ndabaha icyagezwe gisha, nimukundane nk'uko nabakunze, abe ariko namwe mukundana. Imana iguhezagire. Ndabahaye icyagezwe gisha, nimukundane nk'uko nabakunze, abe ariko namwe mukundana. Urumva gukundana ni itegeko, ordre ivuye mu ijuru, ni itegeko. Gukundana ni itegeko, ushima ari itegeko. Turashobora gusubira kubisoma muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 17. Aho havuga ngo ibyo ndabibageze kugira ngo mukundane. Ibyo ndabibageze kugira mukundane ni ordre, ni itegeko. Kandi icyo rero umaze gukora ibyo, ukagira urukundo, ukaba uwanywanye na Yesu Kristo, ukaba uri intumwa ya Yesu Kristo, icyo uzosaba cyose kizobaco. Ikindi gikwiriye kugira amasengesho yawe Imana yumve. Amfete ni muri henshi muhagire aho mutegereza gusengera, aho mutegereza gusengera ibitangaza bigakoreka, mugakora ibitangaza, mukazoza ngomba yuko mu minsi iza muzoza muraza muvuge ivy'Imana yabakoreye. Imana yakoze ibitangaza, Imana yaramanutse ngaha, turi kumwe, irumva ibyo turiko turavuga. Gukunda Imana ni ukuyubaha. Ukubaha Imana, Imana irakubahiriza mu byo uyisaba byose. Soma kandi Yohana igice cya 14 nyene umurongo wa 15. Umurongo handitse ngo nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe byanje, nanjye nzosaba Data, nawe azobaha uwundi mwiza bazabane namwe. Imana iguheze. Amen. Urumva gukunda Imana, notre Dieu n'est pas sentimental. Si ibintu by'ibigumbagumba ngo ndakunda Yesu, kunda Yesu kayimba, ndamukunda ugacaho rero uriko urakubita uruto ku wundi, aho rero uriko urakubita inzi ku wundi, aho hariho abagenzi aho mutavugana, hariho abukubita urugendo urarira umusaya. Nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe byanje, ivyagezwe by'Imana ukavyitondera, ukaba prudent. Byabina kubwira ngene nk'uko Yesu agenda, mvuga nk'uko Yesu nanje nzosaba Data, nawe azoba uwundi mwiza. Umwiza no kuvuga iki? Umwiza no kwibutsa ivyo ukora, ngo abane namwe rya gushika ryari ibihe bidashira muri eternite. Donc urumva Imana ndacita dufasha, ndacita dukorera. Nimwankunda nzobarungikira umwiza rwose atugirire neza, dukorere ibitangaza. Subira usome kandi igice cya 14 umurongo wa 23. Turabe ngene Yesu Kristo kugira tumukorere, kugira ngo twumve yumve amasengesho yacu. Yesu aramwishura ati nihagira unkunda azokwitondera ijambo ryanje, kandi Data azomukunda, maze tuzoza kuri we ubane nawe. Murabona n'ibintu bikomeye bagabo. Yesu aramwishura ati nihagira unkunda, okay? Icambere azokwitondera ijambo ryanje. Iri jambo ry'Imana no kurimeta en pratique. Iri jambo turiko turiga, iri jambo ryo muri Bibiliya, ukaririmbura ukaryitondera.
icya kabiri kandi umaze kuryitondera data azomukunda si Yesu gusa azomukunda na data azomukunda icyo ni icya kabiri icya gatatu hanyuma tuzoza kuri we tubane nawe igihe rero utamukunda nawe 24 utankunda nditondera amajambo yanje kandi ijambo mwumva si iryanje ariko ni irya data yantumye amahoro yanje ndayabahaye ngo ivyo ndabibabwiye nkiri kumwe namwe ariko umwitsa ariwe mpwemu yera uwo data azorungika mu izina ryanje niwe azobigisha byose kandi azobibutsa byose ibyo nababariye byose urumva yuko kugendana n'Imana ni uburyo budasanzwe. Yohana dusomere Yohana igice cya 14 turaciga ingene twosenga amasengesho yacu akumvirwa n'Imana. Yohana igice cya 14 umurongo wa 20. Umurongo wa 20 handitse ngo uwo munsi muzomenya ko ndi muri data namwe muri jewe nanjye ndi muri mwebwe. Uwo munsi Imana izokora ibitangaza mumaze kuronka mpwemu yera muzomenya ko ndi muri data namwe muri jewe nanjye ndi muri mwebwe. Ni ukuvuga muzomenya neza mudahengeshanye yuko twanywanye rwose turi inshuti akadasohoka. Ikindi nguko twamye tubivuga no kudwebera mu Mana ni ukuvuga kunywana na mpwemu yera. Soma muri Yohana aho ndiko ndavuga umaze kunywana n'Imana ukanywana na mpwemu yera ukagira plenitude du Saint-Esprit ukuzuzwa mpwemu yera ko ni ukuvuga amajambo yawe ibyo uzovuga byose ibyo uzasaba Imana byose izovyishura. Yosoma muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 15 gushika kuri 18. Jean 14:15-18. Aho handitse naho ngo nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje nanje nzosaba data nawe azobaha uwundi mwitsa ngo azabane namwe ibihe bidashira niwe mpwemu kuri uwo ab'isi badashobora kwakira kuko batamubona kandi batamuzi mweho muramuzi kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Sinzobasiga nk'imfuvyi nzoza kuri mwebwe. Imana igwezagire cyane ntazodusiga nk'imfuvyi ntaco atakoze kugira dukunde yagiye kuturondera aho tuzoba hanyuma atazuse nk'imfuvyi akaturondera kandi tuzokora ibitangaza nk'ivyo yakoze igihe uri muri Yesu. Igihe uri muri Yesu rero ni ukuvuga rero babandi bahora bagira ngo yewe iruka gusenga senga uradagize ingorane ndagiye gusenga. Oya banzi ibi munywane n'Imana mugendane n'Imana ube disciple de Yesu Kristo Nazareth ube inshuti yiwe kadasohoka. Aho ni amasengesho atazogera n'ahandi umaze kugira umeze nk'ugiye kuraguza umupfuye kugira ingorane ugaca wiruka gusenga hanyuma upfuye mu ngorane ugaca wigira utwo wishakiye hanyuma aho ntaco uzoba uri kurakora. Imana irazi ubwenge irabona ivyo kuragira hanyuma amajambo y'Imana akaguma muri wewe kuko twabisomye muri Yohana 15:7 amajambo yanje akaguma muri musabe ico musaba cose kizobaberaco. Hanyuma ikindi turi mu kurangiza kugumana ukwizera. Kugumana ukwizera ni ikintu gihambaye cyane kuko utizera Imana ntimwishura. Soma muri Mariko igice cya 11 umurongo wa 20 gushika kuri 26. Mariko igice cya 11 umurongo wa 11:20-26. 20 gushika kuri 26. Aho hatubwira aya majambo bukeye kare bariko barahita babona wa musikoni wahereye ku mizi wakabiranye. Petero yibutse aramubwira ati mwigisha wa musukoni wavumye wakabiranye
Yesu aramwishura arababwira ati mwamane ukwizera Imana. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu kiyaga, ntabikekeranya mu mutima, ariko akizera yuko ico avuze gikorwa azokibona. Nico gitumye mbabwira yuko ivyo musenga canke musaba byose mwizere yuko mubihawe kandi muzobibona. Kandi nimwahamagara Imana igwezagire. Aho urumva ukwizera uri kurasenga udafise ukwizera ntibizokunda, ariko ufise ukwizera ukaba uri disciple de Jésus, ukaba uri mwigisha wa Yesu, ukaba waranywanye na Yesu, ukaba wiyumvira nk'uko Yesu yiyumvira, ukaba ugenda nk'uko Yesu yiyumvira, ukaba ijambo ryawe ryaramatanye na wewe. Hanyuma ati Yesu Kristo umurongo wa 22 aramwishura ati, arababwira ati mwamane ukwizera Imana. Igihe wizeye Imana ivyo byose bikwiye. Ndababwiza ukuri, ibi ni Yesu yabivuga wenyene, yuko umuntu wese yobwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu kiyaga, ntabikekeranye mu mutima, ariko akizera yuko ico avuze gikorwa azokibona mugabo akondisha nk'uko twabitanguye imbere. Ico gituma navuze ntufise agakarama zaravyandika kuko bizoze biramwibutsa, canke muzoze muravyigishanye, mubyigisha n'abataje ngaha, mugomba gusenga mugende mu bikwirikiza uko. Ico cose wizeye Imana, ukaba wakurikiye Yesu, ukaba waranywanyi na Yesu, ukaba warihanye ibyaha, ukaba utafise inzigo, ukaba warihanye ibyaha byose, ukaba wiyumvira nka Yesu, ugenda na Yesu, ico uzosaba cose kizoba co kugira Imana ihabwe icubahiro. Yesu ashimwe cyane. Urumva kugira ngo amasengesho yawe yemerwe no gusenga mu izina rya Yesu Kristo, bizana akamaro no kugira, kandi utegerezwa kandi kugira akameremere ka Yesu. Akameremere ka Yesu ni gake. Akameremere ka Yesu z'ukubwara, akameremere ka Yesu ni uguca bugufi. Ni uguca bugufi, niko akameremere ka Yesu. Dusomere muri Yohana igice ca 13 umurongo wa 17 duce turangiza gushika kuri 18, kugira ngo tumenyere umaze kwizera ukaba ari wabwirike Yesu nk'Umwami n'umukiza, hanyuma ukamenyera guca bugufi kugira ugira akameremere ka Yesu. Jean 13:17-18. Simvuze mwese kuko nzi abo natoranije, ni ukugira ngo ivyanditswe bishitse, ngurya ivyo kurya vyanjye niwe ambangura umugere. Yesu ashimwe cyane. Aha ni kuvuga iki? Ni Yesu Kristo yogeje ibirenge abigishwa biwe. Yarogeje ibirenge abigishwa biwe bari base ko boza, ariko aravuga kubera guca bugufi, kubera ariko arabigisha yuko ategerezwa guca bugufi, kugomba kuba mukuru ategerezwa kumenya gufasha abakiri batoyi, abantu batoyi. Uwo niwe Imana ishima. Ni ukuvuga uburiko en conformité avec Dieu, avec Jésus. Ni ukuvuga ubufise akameremere k'Imana, buca bugufi. Umuntu agomba guca bugufi rero, umuntu agomba gusa na Yesu aca bugufi, umuntu agomba gusa na Yesu arababarira abandi, umuntu agomba gusa na Yesu agira urukundo, umuntu agomba gusa na Yesu arasenga, kandi agasenga mu kuri, kandi akaba afise amahoro, akaba afise ivyamwa vya mpwemu yera, akaba afise mpwemu yera. Gutyo bibaye gutyo, ico uzosaba cose Imana izocishura atagukekereye. Kubera iki? Kugira ihabwe icubahiro. Kubera iki? Kubera uzoba uri inshuti yiwe, uri umwana wayo,
kandi murazi ko umwana wayo ataco yoyisaba ngo imwime. Umuntu yaguhaye Yesu Kristo ngo adupfire akubambirwe kugira tuzokwitegereje, kugira tuzoje mu ijuru, yoreka kuduha ibintu tumusabye. Imana ibahezagire, dusenge. Imana Data wa twese uri mu ijuru, urakoze, uratugiriye neza, uraduhezagiye, uratwigishe gusenga, ntaco udakora. Uraduhaye agakiza, waraduteye iteka uturema mu ishusho yawe, waraturungikiye umwana wawe Yesu Kristo araza kudupfira, none ubu turiko turabandanya urugendo tuja iwawe mw'ijuru. Ubu niwe uraturungikiye mpwemu yera ariko araducyorora. Ijambo si iryanje, si irya pasiteri, niwe warirungize. Ndakwinginze uri grave mu mitima yacu, na twebwe twaryigishije, uri grave mu bo twaribwiye, uri grave mu bantu bose bazoryigisha abandi kugira ribafashe. Kandi nyuma y'ijambo wamye ukora ibitangaza. Ndakwingiza umuntu wese yumvise iri jambo, umukore ibitangaza, yaje agwaye akire mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kubera barakwizeye. Mana nzima, ufise ingorane wese, ufise umutwaro wo mw'ibanga, umutabare, umukize, yidegemvye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Kandi waraduhaye ubushobozi bwo gusenda impwemu mbi, bwo guhonyora sikoropiyo, bwo gusengera abagwayi bagakira. Ndasengeye umuntu wese agwaye akire mu izina rya Yesu Kristo. Ndahonyoye imigabo n'imigambi ya Satani, ndasavye muri vuye mu ijuru ture amaplan satanike, amaplan diabolike ku muntu wese ariko aranyumviriza, aje afise ingorane. Mana nzima, ndasavye muri vuye mu ijuru turi ikintu cose caze kumutera plan satanike, ndayisambuye mu izina rya Yesu Kristo. Waraduhaye ubushobozi bwo gushikura, bwo gukomvomvura, bwo guta. Mana nzima, ikintu cose kitari icawe. Twatuye amahoro ku muntu wese kuri iyi groupe, twatuye amahoro Mana nzima ku mukozi w'Imana Irere, Mana nzima, na mama Angelique, n'abakozi b'Imana bose Mana nzima, n'aba bose turi kumwe Mana nzima, baje n'abamaze kuza Mana nzima muri Zoom. Mana nzima, abo duhora duhura bose ubahezagire, ubakomeze. Kandi turakweretse iki gikorwa cawe Mana nzima, ntituzi iyo kija n'iyo kiva, ni ukizi, ni wabazanye, ni watuje ngaha, ni twari tuzinanye, twahujwe n'amaraso yawe n'urukundo rwawe. Mana nzima, turamanitse amaboko, uzoturongora uko ushaka, aho ushaka, ugomba iyo gishika n'ingene kigenda. Ni ubizi, ni ubikora, ni ubirema, ni ubikomeza, byose bigende neza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amina. Mana ibahezagire. Amen. Amen, amen. Murakoze, Yesu abahezagire, tugize umwanya mwiza. Nibaza yuko abataronse, nibaza ko yashize ku rubuga ya Amiga y'amatanga ku wa gatanu, afise Imana yamuguriyemo irobine yo kumushira, kandi iyo yuzuzwa ku munsi wa gatanu, tukaronka bishasha. Nasanze ari byiza kuza umuntu arumviza ijambo ry'Imana. Aha turi ngaha, mwe muri ngaha bashobora kuronka wifi, murashobora kumviriza ijambo ry'Imana mukaryumviriza yisubiriza, hariho ikiyongerako. Yesu abahezagire. Amina. Hariho abataturamukije, turamusangira vyoba vyiza. Ndabona Odete, ndabona uyu wa Zayomi, na Ivyo ntiyaturamukije. Karibu. Amahoro. Rantungena kerewe gatoya, hari ibikorwa by'ishure nari nkirimo. Muramaja hega. Ndi muri Magdeburg. Meken. Village yitwa Fidensau. Ngira muri mwenyene ngaho, hari abandi bari muri groupe. Hariho groupe dufise, niyo tuzungika mwezi ushaka nawe kujamo, duhimbaza Imana, turaganiramwo kandi
oye turafise n'ama si menshi mugabo turafise ama YouTube yabyo y'ibiterane kugira ngaha uri kure wowe ni ukuvuga uri kumwe n'abantu bari hafi ya Hanovre nange abari bita ego murakoze cyane murakoze karibu ego turi ngaha turi umuryango igihugu ni kinini twebwe turi bone aba bari ahantu hitwa Mönchengladbach ni mu ntara imwe yitwa ya Nordrhein-Westfalen cyangwa Nordrhein-Westfalen uyu turi hamwe ni hafi nawe ari bone mu gace ka bone uyu ari mu bice bya Niedersachsen hariya hejuru hafi ya Hamwe cyangwa Bremen uyu ari muri Niedersachsen n'uyu ari muri Niedersachsen none aba bari muri Nordrhein-Westfalen uyu ari muri Emirati Arabini bari kure muri twese uyu sinashobora kumutora ngo menye uwo ari we uyu nawe ari muri Niedersachsen aba bari muri Niedersachsen ariko hafi ya Bremen Alex turi kumwe hano muri Niedersachsen ahantu hitwa hari utuvile twinshi muri bamaze kwamenya Düsseldorf Dortmund Bochum Hagen Mönchengladbach na Essen Duisburg na Bonn zivile ziri kure cyane zivile zitanye ego donc twebwe rero turi bamwe bahereranye na Hollande abandi bahereranye n'Ububirigi nuko rero muciye ngaha mushobora kuvuga Koronye niho baca bose twebwe ni 30 km ego amahoro ndishimye kuronka umuryango nk'amwe karibu nanje sijewe ndabikwiye ni mwebwe mubikora namwe nimwakire kuko niwe yaradushimiye ko iki gikorwa kiriho yego nico dusangiye karibu nawe Yesu abihezagire umwegereza pare kuri byumvikana ariko mana tumenye ibyo kubaciza uhoraho nushimwe umwami mana ko kuno mugoroba uduhaye ikirushije kubaciza mana uduhaye ijambo rirushije kuba ryiza mana uduhaye tubona ko dukeneye uduhaye kubona imitima yacu inyotewe mu gihe nyine uhoraho imana nuhabwe icubahiro urera kandi uragororotse uri imana ihambaye papa urahambaye mwami imana umenye ikirushije kuba cyiza mwami Yesu Kristo nushimwe guhemba imitima yacu mana nushimwe ko ari wowe uruhura abarushe uri wowe uremesha abacitse intege uri wowe utanga inkomezi uhoraho urera kandi urahambaye mwami imana tugushimiye umugoroba mwiza mana tugushimiye ko wabaye hagati muri twebwe tugushima ko watugaburiye tugushima ko watunezereje papa turasengera umukozi wawe uhoraho imana urushirize mwami Yesu Kristo mwami aho yagukuye mwami urushirize kumuha intege mwami urushirize kumwongera inkomezi urushirize kumuha ijambo uhoraho imana urushirize kumukoresha iby'ubuhizi uhoraho urahira kandi urahambaye mwami turagushimiye kuri imana nziza turagushimiye kuri imana twitwararika uhoraho shishikara ubana natwe shishikara ubana n'umwe wese papa shishikara ubana natwe no mugoroba turagushimiye buri munsi
murakoze cyane Yesu abahezagire. Turabifurije rero umunsi w'Imana mwiza. Mukomeze mugendera muri ayo mavuta, mugire urukundo, uru rukundo rwo gutumira abandi ati erega hariho ahantu tuja kumviza ijambo ry'Imana, urukundo rukomeye. Ego, kandi ndashobora kwibaza ko kuri bamwe bamwe kiba ari igikorwa nyine, kuko bamwe ni ukubutura. Ariko kandi twebwe twiteze kuzobona benshi baza bavuga bati ngomba kwakira Yesu nk'Umwami n'umukiza, batarabikora ngomba kubatizwa, birashoboka. Hanyuma turizeye kandi turipfuza, ni isengesho ryacu ko tuzobonana bidatevye, bitabanje kuba birebire rwose. Yesu, tuzobonane mu maso mu yandi. Yesu abahezagire, mugire rero umunsi. Amen.